Sawa Seychelles. Slow motion. Ulabele ye mtu labele ndaki. Labele. Ah, Vigi. Acerca do chegar aqui muito por aqui. Catruce. Ziggy. Oh. Ça va? C'est bon? Oui, adoré. Il y a d'autres qui apportent. Comment? Mikael. Karibu sana bro. Asante sana ula komeni na wewe. Yeah, nafurahi sana kukuona bro. Karibu sana. Yes. Una coisa chata que você vraiment. Allez, téléphone ou là il pousse. Together we make conference to get a pitch, to get in it. Ira! Ni mzee tukiria dushoe kugenda. Stili yangu. Vacancy diaspora. Vacancy foi na vacancy. Kaita bigachoi. Sasa tufanye huko. Irari hii hata tufikiri You look like a star. Abandi balibeshera. Bo mwiriwe meze neza, nzere ko meze neza. Je ndaryohewe. Kwara ndiko ndibaza amakesho je nyene. Mikael umvumerewe gute kugaruka ibundi ndaryohewe cyane. Ndaryohewe kubona nagarutse mu gihugu cyabyaye. Rindira meze question nibaje. Harashushe hameze neza. Kandi hari ibintu byinshi neza ngaha harimo na spectacle nziza cyane yitwa Umurundikazi edition ya kabiri. Ndabizi muranda mukavuga eske ubu n'umurundikazi no ndumurundi se n'umurundikazi ariko hari umurundikazi mukanye harimo n'izindi mbire nyene twamenyanye nganye ariko bazaba muri spectacle
kandi nibo babipanze. Michael none niki umuntu yo kwitega kuko ntibariko barambaza ni muri bazi niki none umuntu yo kwitega kuri iyo spectacle rero ni deuxième édition tuza ko habaye première édition turi kumwe n'abantu babizi cyane Kikiture murabizi Kikiture ni umu artiste abizi cyane abantu baramuzi hariho na Esther Nisha azoba hari abakumyabanga bien sûr baracari kumya n'ubu abantu barabaza iryo banga n'irihe mukwiye kurimenya bararikumenya bien sûr barabandanyije na Mona Walda azoba hari namumitse nyene muri ville kurondera ikanzu nje nzamubona ngaho hariho Cat Loose nawe nyene azoba hari shaka kumenyesha ko Cat Loose inyuma y'ii spectacle yaremeye yuko azogerageza agatanga ibiro kabibiri kuko biro bintu ntivyemewe mu Rwanda. Ikindi rero DJ Era nawe nyene arahari kandi arabizi. Ikibazo cyanje kana kutumira Era show mu Burundi akompera na Burundi bifuje kumenya yarayiteguriye gute abarundi abafana b'abarundi bakwitege kwitege umunsi wa w'ikinisho mu Burundi kazi Ibitego ibintu byiza cyane nk'uko bisanzwe bwa mbere nari gukoresha kandi birangariye nari maze imyaka myinshi nkora ariko byari bwatumye izina ari ikintu cyiza nanjye nditeguye neza ko nzabashobora Kikiture Yes. mu Grand Town DJs ugizwe n'aba DJ bagera kuri iki Cat Loose Twebwe twagerageje kuko urumva mu gutora umu DJ turabana na le style ibihari kandi iciza nuko umugwi Runtown DJs bashoboye kugira aba DJ batandukanye bashobora gufitinga mu ma activity atandukanye. Uriho twari twashimiye gukorana na DJ Cat Loose nk'uko dushobora gukorana n'abandi mugabo kubera ariwe dusanzwe tumenyeranye niwe dusanzwe tumenyeranye mu biteramo dukunda guproduisa donc niwe wa mbere dutangura gushiramo mugabo kamwe mu bawumva ko ari mu Runtown DJs. amatariki yaragiye arahindagurika abantu b'abafana ba Beats and Creation twamenye impamvu amatariki yagiye arahindagurika sinzi yuko bivugira ngaha nye kugira dushobore kumenya umuco niyo impamvu yatumye amatariki agenda arahindagurika ariko itegure neza cyane icyo navuga ni uko twese turagira imyiteguro mbere y'uko evenement iba kandi twebwe ku myiteguro yacu twe twari turi ready cyane rwose gusa ni uko hagiye harajamo impinduka ku bantu twari twiteze kuzokorana nabo hama bikadutuma dutegereza kuraba iyi evenement yacu idapfa ngo yononekare kandi dufise urugendo rurerure rwo gukora. Iyi ni edition ya kabiri n'iya gatatu izoza n'iya kane izoza donc twari dukeneye yuko quand même wa murundi kazi canke wa murundi wese aza kuza muri iyo show aza kuvuga ati ndatezukiwe kandi bimeze neza cyane. Okay, ikibazo cha mbere ni kuri Michael Sengazi. Michael, karibu sana kwanza. Urakoze cyane. Okay, thank you so much. Michael, tukumenyele nk'umuntu adutwengesha sana. Eske twitege yuko tuzotwengesha cyane birenze urugero. So tubwire, igihe bizoshika nditwengesha bizogenda gute? Tuzotwengesha cyane birenze urugero. Kandi bidashise zodigadiga umuntu umwe wese. Okay. Niza strategy mugiye gukoresha pour que nous puissions être tugihego gusumbuka tumwahora mu biki. Strategy nta nindi. Ni show. Nazoza tugiye show. Okay. Ni ivyo tu. Kubera turizeye ivyo twagiye gukora byiza ku buryo ubwo nta rwo dufise. Wewe kuyatutaho. Okay, asante sana. Thank you. Merci. Amafoto. Amafoto.